reka rero sasa tubidebate hari abajene benshi bavuze ati Mona yatwawe n'umu old man ngo mana ngo turatahura ngo impamvu bari waramuhishije. Yes. Donc disons yuko Mona Warda yari yahishije umusheri wiwe kubera ari umu old man cyane. Oh tubizi gute ko ari umu old man kubera afise inuzenya imvi. Ubwana bwera tubizi gute ko biraboneka pakuze kameme biraboneka pakuze. Akuse nawe. Bamwereka ngo je ndiko ndabicisha hariya nawe ugacisha kududurira. None Donc salut, j'espère que vous allez très bien la famille. C'est encore nous, moi Alvin Smith, Alvin, Mukirundi, non, Alvin c'est en anglais. Alvin. Alvin c'est le français, Alvin c'est en anglais, Aruvine, Mukirundi, Mkiswahili. Mkiswahili ni Alu. Alu. Et moi c'est Kelly Tatiana. Bonjour, bonjour. Bonjour, coucou guys, je sais pas. Aho bere hose nizeye ko mumeze neza, ni Kelly Tatiana kubatanzi, nkabandi mu presenter mushasha bani kuri yaga yuko muzo ya kuri Yaga Tech. Yaga Tech, Yaga Tech TV. Yes, naje ndi mushasha. Non, je namaze gutanga gukora. Ariko nyene bon, twebwe ikigeno cyacu ni gishasha. Bon, voilà, ikigeno cyacu rero sasa ikigeno kitazoza kibarambira, bavuga kirandira kibana. Kurambira, kitazoza kirabarambira cyane kurandira, je sais pas. Kurandira, wabikuye muri Andirance. Navyonze. Voilà, kitazoza kibarambira cyane kibarandira. Voilà, nkuko mubitahura. Rero sasa rero ikigeno cyacu ni gishasha, ni ikigeno kizoza kirashikizwa na Alvis Smith hamwe na Kelly Tatiana. C'est une fois par semaine. Et quand tu as passé une fois la semaine. Une fois la semaine, voilà. Nigeniro muzosangamo inkuru zitandukanye na politique entre parenthèses. Na politique tuzoshiramo, tuzovuga about love and life. Geno kizokitwa gute Kelly Tatiana? Let's talk. Let's talk egal abatazi cyongereza. Let's talk egal bisigura reka tubivuge. Reka tubivuge ibiki. Reka tuvuge ko ugira ko pipi. Reka tubivuge ko akaboka kawe utagahindura. Reka tubivuge ko suvet mawe utigire uyimesa. Reka tubivuge ko yuko iyo uciye mu bahungu wowe bibaza ngo uratesa kumbe araka odero wasigira kandi wowe ukabona batwenga cyo zango baragize kumbe akora gutwenga. Reka tubivuge ko yuko wowe wigira ko zigutwiknya cyane uzi kunyonga kumetavyuze. Reka tubivuge ko yuko wewe wiranda joli kandi tuzi yuko None ni gute kumenga uri kuvuga ku bakobwa gusa reka tubivuge yuko wigira gusa amahera kandi atabifise. Sitwese kuri feministe that's why navuze abakobwa ngo ko wiranda joli uko joli wewe. Okay, reka tubivuge yuko wewe shwa yawe ari shwa yawe ko atawundi muntu akwiye kwinjira muri shwa yawe. Ikiganiro rero ni Let's Talk. Yes. Ikiganiro musoza mushikizwa na Alvin Smith, muzoza mushikizwa na Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana, une fois la semaine nkuko turayivuga. Topic ya mbere, let's talk about Mona. Yeah! Let's talk about Mona Warda avec sa bague fiançailles. Yo Mona Warda baramupropoje, ari abantu bavuze ati ngo noneho reka bamutware kabisa twari turushe. Urumva ari abandi bavuze ati ngo urumva ngo umugabo yamutwaye ngo kumengo n'umusaza biki mutama ari abavuze ati umugabo ukamujama ngo n'umumeti si umurundi 100%. Je nibaza ko ari mu Ethiopia. Yego nibaza kubera ko asa n'aba Ethiopia. Yes, reka tubivuge rero ni na Mona Warda aussi proposal yashoboye babashe kumukorera le 14 ariko yaje kwipublia avant-hier. Bisigura yuko yari yabise cyane bisigura yuko umutima wari wanse kabisa aravuga ati none nihanga usiku nabonye tati iyo umuntu ukunda n'undi hari ukuntu abakobwa bavuga ngo ifuko nyegeze umukozi wanje ego ni byiza nkuko Mona wadashaka kwisigura ariko bro umuntu mukunda biragubwira umuhishe yewe biragoye urazi hari igihe amapenzi akudugana bavuga ati laisse-moi partager let me share it with people. Abakobwa bahisha abashiri babo batapostinga bafise kwihangana kutaguko kungana jewe sishobora kumara insomene na postinga. En fait urumva nuzenya ugitangura birabiroshe bwira umuhishe mugabo plus imisi genda plus urukundo rugenda rugenda urashaka kugaragaza man ibintu biri muri wewe hamwe n'abandi. Voilà, topic ya mbere rero ni ya Mona Warda hamwe n'umukozi wiwe. Mona Warda na proposal yiwe. Topic ya kabiri tuza kuvuga turaza kuvuga nyene on est toujours sur les artistes. Turaza kuvuga Vanya Ice et son mariage. Bon tuza kumwinjira mu buzima mais turaza kubivuga ko parce que yarapostinze
yego birakenewe yapostinze aratwereka yuko elle mariée et tout mais après tuzi dusubira kumenya suite kandi après twagiye twumva ibindi bihuha kandi aussi arabavuga ngo ujya ndirimbo c'était moi ngo c'est bari register you are true story ngo ni nkuru story neza inkuru y'ukuri voilà donc topic ya mbere rero tujye ko none twicaga let's talk about it déjà premièrement jewe ngenda kugira ikintu nuze ijya bag umuntu abamuhaye yavuze ati qui dirait non à une bague en diamant genre ok les autres urati none bigenda gute burya rero ijya bag ya mwana wa Dani Diamant ni kwanditse kuri snap yego si twa mona mbega bag kugira ngo itakare bigenda gute bag irashobora kugwa irashobora kuyikura kugira nimba ari diamant iyi bag yamara tuzoyimura bazoguca intoki ko yavuze ngo ni diamant sasa rero abantu ngire mu muduga agiyewe ntuturasinge jewe lavashe original wo kumayarara kwa diamant urumva bon bref je la baguette tandis sur le Mona yarafise umusheri tu vois twese twe tubite ntigeze abinyegeza ko afise umuntu mais aratubwira ati jewe nzomubereka ruko anyambise impeta cyangwa tugize mariage aruko umunsi wa dot muzorara mu mumenye ariko nivyo Mona atubwiye umunsi wa dot na mariage yatubwiye umunsi wa dot na mariage siwe yamwerekanye Dumba no yamwerekanye donc je sais pas abantu bari kumwe rero na Mona peut-être no Mona kuri proposal yiwe urukurukuru numva nuko yari yatumiye grand sere wiwe hamwe n'umugabo wa grand sere wiwe none bisigura yuko ifoto nimba yagize fuite bisigura yuko yavuye muri abo bantu nyene yatumiye yari umugabo yari umukuru wiwe n'umugabo wiwe n'umugenzi wiwe hamwe na Dumba aba muri Canada ijya foto yo ikura umugabo abantu bari kumwe save pas dire yuko ari bo bayigize ifoto yavuye peut-être umufotographe canke abantu bari kumwe je sais pas umufotographe yamufotoye abantu bari ko barakorana edit y'amafoto tusa sinaza yuko mukuru wa Mona cyangwa ujya mugenzi we hari icyako burya foto yasohotse je mbona nta cyaha kirimo nta kintu nakibi uko deja umuntu yamaze guproposa sigura yuko c'est officiel quoi reka rero sasa tubidebate hari abajene benshi bavuze ati Mona yatwawe n'umu old man ngo mana ngo turatahura ngo impamvu bari waramuhishije yes donc disons yuko Mona wa Dani yahishije umusheri wiwe kubera ari umu old man cyane tubizi gute ko ari umu old man kubera afise inuzenya imvi ubwana bwera tubizi gute ko tubizi kwa meme biraboneka ko akuze akuse nawe bamwereka ngo je ndiko ndabicisha hari yana uko ashaka kududurira none oya niko buze ngo kubera afise imvi urana ujya mugabo wa Mona tumuhagaritse hamwe na wewe turabona kabemeye ko uri umujene kuri mugabo wa Mona nico kintu bashatse kuvuga biraboneka ko akuze mais abantu rero bari ko bamuha yindi myaka tetwa adafite bon je kuri kote yanje kirita cyane je kuri kote yanje ndatahura neza yuko umuntu yakunze arakunda kandi umuntu yakunze umuntu niwe wazica mukundi sivyo je ndatahura neza yuko atawundi muntu yokubakira atari wowe nyene ndatahura neza yuko atamuna kwe kujajinga atari umutima wawe uko umutima wawe wakunze ikintu sinibaza yuko undi muntu yoza kucanga kuko de toute façon gikunda canga nta kimwe cyo hindura kuri wewe ariko umutima wawe wase ikintu kagikora aho ubu desevye umutima wawe je ndi kote ya Mona kubera yuko nimba Mona yashoboye gutwaga n'ujya mutama ngo n'ujya mu bros ago umbana nazi nimba Mona yashoboye gutwaga n'ujya mu jama bisigura yuko nuko yabonye yuko ujya mu jama afise ikintu special kuruta abo bajene bose bangana na Mona wa kandi Mona wa Dani n'umuntu nkuko yavyivuye mu kiganiro umuntu akunda care akunda umuntu amwita ukantu gato gato kose na kanini n'umuntu akunda umuntu amuba hafi ivyo nanje umugore wanje yarabimbwira care attention hamwe na muzenyi sindavyibuka n'ibindi urumva na Mona wa Dani yavyivugiye rero ushaka gusanga abo bajene bandi atabibona mana none ugira ko Mona atamujene bigeze bakundana barakundana n'abajene batandukanye aho gusanga yagira aba experience y'abantu bagiye barakundana arabona yo wapi umengo bari mu bintu tubiraho ko usanga umunsi yaguye muri old man yaciye abona difference entre abajya bose bakunda kuko nukuri kimana je te jure devant Dieu yuko umuntu kugira ngo wemerere umuntu kwa ku propose bro
nuko bamaze kuvuga ati uyu muntu je suis pour et je suis sûr et certain yuko naza kwicuza iki kintu urizi bona en plus de ça umukobwa posting avuga ati I say yes. I say yes. Yes. Bro, nuko aba umva ari mu nyanja. Ari noneho mu biziba by'urukundo ari mu kiyaga. Ariko aragogamo. Rero jewe ndi kote ya Mona a 100% yuko Mona choix yagize. Ni choix yafashe we n'umutima wiwe avuga ati Mona uri satisfaite? Ego ndi satisfaite. Jewe Mona nokuri kw'Imana umugenzi wanje. Nimba uri satisfaite je ndakuryohewe frère. Okay, woshirikiye Mona. Nanje Mona ndaboshigikiye cyane. Nararyohewe mbonye ko Mona abaye bamupropose naho byo ko nako abayangaje ko agiye kuba marié tout. Mais ntidushobora gushikira twese kuri kamera. I'm sorry, je ngira mvugire abanyagihugu urumva. Ngira ndabavugire bon, sigenda bavugire uko ngira. Nabaye umuhumaniste. Je sigenda bavugire ngira gusa na avance ama commentaire twashoboye kubona. Turiuco tuyavuze ko tuva uwavuze ngo Mona ashobora kuba yarabonye yarabuze mu bajene yarabuze iyo care mu bajene akayino makuru ujya mugabo akuze gato mais encore une fois ntitwibagire yuko ari abantu bari baravuga ati yakurikira agafaranga sha Mona no mwana mu giti bro umwana wo mu giti mugabo nimba mutamuzi Mona iwabo ni bakenye ntibashonje Mona wewe answa ntashonje no je ndababwiye namwe ko Mona n'umugezi wanje Mona Mona wo masite makati wacu novuga ngo yangongongo yakurikira agafaranga ngo cyangwa n'abavyeyi bamusunije ngo genda kurungwa wapi man Mona ameze neza Mona asinya amakontra y'aba miliyoni Mona wallahi no kuri kw'Imana ndamuzi n'umugezi wanje Mona ntago arigira kundana n'umuntu kubera amahera tuika tuvuge basi aho kwaza aho ndabatese full stop mutumira ngo Mona yakurikiye amahera ku mugabo Mona yarasoza afite umuduga wiwe mwiza kandi je ndamuzi Mona agifite undi musheri apanujya yarasoza abayo neza rero ivyo bintu byo kuvuga ngo Mona yakurikiye amahera ndabiteye ivyasi kandi ivyasi apana ivyasi by'amagazo ivyasi byo mu gutere byo mu site byo reka tuvuge yuko atakurikiye amahera sivyo kubera yuko acavuga ngo none ngo kubera iki atari umuhungu adafite amahera yamupropose yitweto reka tuvuge yuko amafaranga amagara yanze usa neza urondego n'abantu basa neza ufite amahera urondego n'abantu bafite amahera donc nibaza ko ari ivyo atuba yarakurikiye amahera jewe kuri jewe ivyo nabibeshije ko mugabo n'amahera amahera ari mu sasa nuvuge ngo biki ha umwe tu maskini mukumurudisha bayi cyane n'amahera arakenewe cyane bon tuvuge ikindi kuri nivyo je ndibaza yuko abantu muri ko mazana amajambo ngo Mona wadango cyo namaze kubabwira ivy'amahera mu vyikuru ko Mona wada iwabo ni bakenye sivyo Mona wada answa na Kenya sivyo ko Mona wada je n'umugenzi wanje maze sinubabesha Mona wada yari wa mugore wa mu sister atanga jewe ninge ko nabitera minde ninge ko akoza kusema kilalo ciao mugabo Mona wada je uri Rwanda mushinga nawe nuko ndamuzi Mona wada n'umuntu atujyama n'umuhungu kubera amahera n'umuntu atashwira abahungu ngo amahera wapi man Mona yamye ameze neza tu donc Mona wada rero niwe yafashe desi akusha kumwe mutwara kuvugira cyane beau-frère ahubwo barabe beau-frère wenda kuzi nimba utanzi ntaribi ariko undondere urabona amashu gose ndiko ndabatera kuri fisa amashugwe mbwa ndiko ndavuga ibintu byo kuri jewe urashiko ndi direct jewe amazi yirabura ndakubwiye ko yirabura asana dori ndakubwiye ko asana dori rero imivuze nivyo voilà nivyo mais je n'imbuka ikindi kintu félicitations Mona muga twizere yuko mariage izoba bitazohera muri proposal bazoce bagira dot bagema nitiko tuba unjamana namutera indavuba grand frère usimpige mamimba mapema grand il faut ko azabona ko akomeza akazi kiwa akomeza akazi voilà nje nagira mvuge il faut yuko azobandanya quand même kuba akora akazi nkuko yasikora akaba artiste mwiza kwa ko turabibona hariho bamwe bagize mu mariage ko tusanga akazi karamanutse cyane ugasanga niyo raison itumye atabandanya urugo bwiwe neza en fait je ndibaza yuko ujya mugabo wiwe ashobora kuba amutabura kubera yuko igihe twari ko turakora last time igihe twari ko turakora indirimbo na Mona wada birasohoka yaguma mu telefone nyine amubwira situation uko imeze en tout cas biraboneka yuko ko twahigiye 5h du matin studio session en tout cas je ivyo murambwira abantu ni communication mukavugana n'umuntu bishobose ko namwereka ukamubwira ati ingo urabe ivyo mba ndimo kugira ngo wese resata yuko atakiye yego Mona arakomunika gose kubera ko raje no vyemeza twageze gukorana na emission nari nkikora ku yindi chaîne cyo turakorana umushara mu telefone uri mu biki nibiki nagiye gukora interview
ngo sorry sinabikubwiye byo navant muga narabiteguye navyo bagiye kubikubwira ucubona yuko ni ibintu harimo communication baravugana kandi urabona ko umugabo we nyine avuga tant que ubimbwiye samva kandi uteshose umugabo we uraba ko ari matire erega twebwe abajene twe tugoye aza kumva uri kumwe na la vache la vache wapi sindavyemera urumva ariko ko yari matire avuga ati yo umuntu arakuze sinkwe kwikimwa umukobwa arazi ivyo arimwo arakuze kandi ikindi naco umukobwa kwirenze yuko azi ivyo arimwo azi akazi ariko arakora azi ico ashaka ati kora kora kuri ati tufasha biraryoshe umuntu gukora ikintu akunda kwamureka kuvuga ati mwoko amubwira ati fo kufusama limite kuri urubase ariko umuntu fo kumureka akora donc mona jewe ku rukurande rwanje ndabisi ko abafana benshi cyangwa abantu benshi batagushigikiye je ndagushigikira yuko jewe ndubase ndatahura ibintu byinshi mu rukundo ndatahura yuko umuntu wese kunije navuze bamwe umugore wanje ngiye yanyemeye nd'umunyabuterere ugira umbwire ko ino mu giti wabo yabuze ababoga bega kuri gufatira no gusa fatira hanze arabuze abahungu je ndaza abax biwe benshi bababoga akuse kuri kiyagiye gutuga nakajama uzi ko ugiye umugore twakundanye nyiri muto mwiza ukunda ishonje ati ko iki yanyemeye ugira umbwire ko umuze yarabuze ababoga niko yabonye peut-être ko ari ikintu ataruse muri bajya bose agakirongi wanje man kumpeto kumayarara kandi najewe cyagi baramushisha abantu benshi cyane baramushisha ngo none ngo gahungu muri mujyanye baziki yagiye kudana Alvin n'ibikimwe kiya urazi nibaza amajambo yagiye kugabanuka gatoya babonye ko wamushize mu nzu mugana aho nyine amajambo yarabandanye iki ngo azokwicuza ngo nta numwe akatubahaye mugabo rero nicyo nje nako ndababwira umuntu wese afashe decision mumureke niwo muzi gituma ari impamvu nimba mona wada yashashise inuzera kuko inuzera kwemera proposal ya mu bro nuko abona yuko peut-être ari ibintu byinshi yabonye mu bajene bangana atigeze abironka kabiri ngakuru kandi ureke n'ibintu byo mu bro mari n'umuboga yawe kandi abakugawe yavuga ati mona yagizereza kumuduhirira kiyo kandi n'umudazi ko arabajama bazomutwarira amajambo ya mujama mugabo bro kabisa mona warda turagushinye naye mona warda ariko ndega bashaka kuvuga ngo sumurano ne mu minsi bakaca bamufatira mu kurara bo je uko namuzi sumurara histoire close. Okay, let's talk now about the marriage. About Vanya Ice's marriage. Marriage. Voilà. Okay. Twebwe bati twana jewe nije namubwiye Alvin tuvugane iki kintu cha mariage ya Vanya kubera yuko wewe en fait je nta mwanyisha naravuze ati none ni twavuga iby'abantu bahukanye najeje nkahukana ntibazovuga ngo rabango kana kango ryari ngo ariko aravuga ikiganiro ngo ariko aravuga kana ngo nawe byamubaye ko mpamvu namubwiye je shaka kubyinjira mu batsi kubera yuko twebwe turi ngaha kugira ngo ushwe gushikiriza ivyo tumva ku banyagihugu ku bantu b'umunyagihugu basanzwe reka tubivuge kuko abanyagihugu barabivuga loki reka tubivuge ngana none bikikire bose peut-être hamaje tubidebata ko mu mpande zose hama umose ita réponse mu kibazo kandi faut pas le prendre personnellement kubera yuko ni ibintu bivugwa kandi ni ibintu voilà ni ibintu bivugwa aba artiste muramura abantu bari public donc imaze kubera twara mu mariage tukabigaragaza ni nkuko bihomye cyangwa mugahebana turabivuga man kandi turabirekuri donc je nagenda kubwire hari hamaze iminsi havugwa ibihuha nuko Vanya Ice ashobora kuba ari umudivorce yagize divorce atakiri muri mariage ntikivuga abantu benshi cyane atakicubatse kubera yuko bagiye bavuga ngo urabona Vanya ntakicambara alliance urumva nta bague tukibona urabona Vanya asigara asohoka gose umva kandi nitubaza yuko umuntu yubatse yozasohoka kenshi n'ibiki urabona so arafata ama voyage kandi mu voyage tubona ngabo wiba ko tegere arafata mu voyage tukamubona yasohotse urabona donc abantu bacaka ariko kuri niyo nkuru erega bavuga mu gifaransa ngo ya pas de fumée il y a pas de feu ça il y a pas de feu il y a pas de fumée il y a pas de fumée sans feu il y a pas de feu sans fumée il y a pas de feu mugabo cyose biratahuriza il y a pas de fumée sans feu nta muriro nta mosi atamuriro nta muriro atamosi oya ahubwo nta mosi abaza kuba umuriro voilà nivyo yes abaza kuba umwosi donc umuriro before kuba umwosi voilà donc rero nukuvuga ngo hamaze kubiburuha nukuvuga haba hari source kandi kenshi usanga ari yes urukurukuru niyo nkuru voilà donc jewe mfise source yanje tu vois ivyo numvise nuko
Vanya Ice yashitse mu rugo amaze gushika mu rugo kubera ko afite carrière mu artiste araririmba n'ibiki byose uririmba ukora ama concert ukora ama tournée ukiri biki donc Vanya Ice amaze gushika mu rugo baravuga ati harageze yuko twubaka tukonsome mariage harageze ko tuvyara n'ibiki Vanya aravuga ati jewe je suis pas prête. Je suis pas prête. Nshaka kwanza kugira kubaka carrière. Hama après je tuvyara. Ariko none ba Cardi B bose ni bavyara kandi bakomeza bakora. Voilà. Iyo ni source c'est pas si mubiriza ntimubone ukuntu ndiko ndabivuga umengo rero nari impari umengo nari impari. Ngaho ivyo uriko uravuga voilà nivyo twumva ni inkuru nivyo abantu bavuga nuko vyagenze hama umugabo ambwira ati non c'est pas possible wowe warubatse jewe nakubwiye yuko nzokurekurira kuja ahantu hose ushaka urumva nzona gusapotinga mu muziki wawe mugabo bakanifu kumuvyara ugiye kubaka ntugiye kuvyara muga nico kintu gikuru ariko rero najewe ngize akanongeye ko kumengo jewe inkuru nguma numva sizo je inkuru nguma numva nuko bavuga ati ngo wowe no yaragoye mu rugo mwe kavuga yuko ari Vanya Ice wayanse kuvyara ariko jewe uko muranda vyumva numva bavuga yuko umugabo wiwe ngo niwe atarafatika mu rugo ngo ni naho havuye igende boyi bari ndisitemo umugabo wiwe yaramucitinga entre guillemets iyo abantu bahebanye abantu bavuga amajambo menshi patukuri kubakuzi abantu babiri sivyo tuko turavuga ivyo twumva ku bantu ko muri twese ngaha nta numwe mu bana nta numwe babana na Vanya Ice nta numwe babana na Vanya Ice n'umugabo wiwe ku buryo uzavuga ati byabaye nini nico gituma uyu nkuko yavuze yuko yumvise yavuga ati ngo Vanya Ice kuvyara jiwe numvise bavuga ngo umugabo wiwe yaramucitinga cyane ni ibintu ntitwiko turavuga ngo nivyo twiboneye ngo namakuru yes rero ibintu gituma twabizanye nuko kujya tugira mu mariage twabigaragaza tumenye yuko ni nkuko habaye akabazo kategezwa kuza nako tuzokavuga nimuzo kwibaze ngo urumva mu minsi zo twe turapublier bya mu mariage muzogyoherwa ngo umunsi muzodivorce ngo nituzoyivuga tutabivuga na nini ki divorce aka zoba nduwambere kwivugira je mvuga ati la vache ngahano je nyene nivuge mvuga ati nawe dusigurira none ati cida wa version yanje nimba ndababesha nkamuzogira voilà nuko est-ce que tu crois que none abago duhanure kwanza deja ikadufatire kuri yo sujet nyene est-ce que tu crois ko umaze gushika mu rugo ufise doye kuvuga ngo jewe simvyara ko je suis pas prête ntaragera ivyo je ndibaza yuko ni ibintu mama aravuganye before mariage aussi no muvira before mariage bro haragera imisi umugabo avuga cyangwa umugabo avuga ni nkuko umugabo yavuga ati shaka kuvyara umugore yo mwitwara akavuga ati jamais cyenda shaka umwana nico nubakiye shaka umwana kandi kindi naco vraiment tubwishije ukuri nta rugo ata famille nta rugo ata mwana sino mwacha mushaka mukigumira muri ntuzeye muri cyangwa naho muvyare hama mukomeze après voilà uvuga ati jewe katuvyare vite fait nakujya Rihanna avuga ati reka none ndo bafyature ampara après chembana ntaho twabonye umwana yishe carrière y'umuvye ko tifaso tubiravye Vanya hari gihe ashobora kumara amezi 6 atasoye indirimbo n'indwi nakora indirimbo ngo buri kwezi umva rero avuze ngo kuvyara tout à fait normal kuko n'abana ba Meiri baravyaye banatasha baravyaye kandi tubona ko babandanye mu muziki mais si c'est vrai nimba koko ivyo bintu amakuru yo bari ivyo Vanya yo yaravuye mu rugo kubera ataraba prête yo kuvyara Ifoto kwa abantu bamuhanura mugaje ico kintu sinaza ko ari ico kuko umukobwa amaze kudesita DJ we ndagiye kubaka ico kintu ashobora igipasa kuko na famille wallahi ndakura ifamille nyo kwemera yuko uva mu rugo kwawe ngo kuya base kuvyara ntibibaho isigura yuko kwa Vanya abantu muko muri yumvira yuko ngo yavuye mu nzu kubera kuko nka kuvyara muri ko muribesha kubera yuko sinibaza ko umugore wari we wese yo kwanka yo kwica amaze gushika mu rugo sindavyibaza en plus kwabwira umugabo turondere divorce kubera ico kintu sindavyibaza usiko fende fuzovyara nivyo mena bikatala njyo nabikatala naje ndavyase donc twashase kubidepata tu umugabo ça pas de sens ntivyumvikana bisigura yuko hari ikindi kibazo mugandi mpa hariho nabandi bagore cyangwa abakobwa bamaze kudivorce kuri ico kintu mu bitubwire muri commentaire peut-être toi gendazi umukobwa amaze kuvana n'umugabo yiwe kuri ya seconde umwana kuri na seconde umwana ngoma be wiwe ngo arashaka kugira muga iyo nayo ni ico yego nico nani ndisije kuko se nico mugabo nico hari abagore atabashaka amabere yiwe ko kandi nivyo konsa umwana biratuma amabere agira arakoroka yego
en fait twebwe inzira yacu umuco culture yacu communauté yacu ifise amajugement menshi wumvise ngo umugore yasekoze ubwo ati ko kwera tujya wowe ntaje kabo pourtant hari abandi iyo ari normal afite c'est normal c'est byo kubivuga nuko niko datira ko bacha batangura gutanga amakomateri mabi turiko turavuga ibintu bibaho ma voilà umugore yasekonsa c'est son corps umva c'est son corps nta mwana yapfuye kwa kumuvya atamwonkeje nta mwana yabuze urukundo kumuvye ngo kwa atamwonkeje ngo ngorana ngo ijya ni bien ngo umwana agaca akunda gose umuvyeyi hari abavyeyi batosa kubera amagara tufatire nk'abantu bagwaye sida nibosa umwana bamuwasa asimwa gushika kuri simwa ndibaza ntabwo nzi sida ndagwara ntabyo nzi kwa ntabwo ngwaye mugabo turavyiga nawe navyo urumva apparemment ntibamwonsa nimba banamwonkeje n'igihe gito kandi umwana arakura afise ubwenge akura akunda umuvyeyi n'abazungu nibonsa amani kandi bakura bakundana urumva donc ayo nandi man n'ibindi bintu badushize mu mutwe yo sije twayizanye kubera turi complete muri iki cyo kuvuga ngo yavuye muri mariage kubera kubyara donc ayo nabandi bava ikintu cyo kosa nibaza ko ari shwa y'umuvyeyi muga iyo shwa nayo nukuyimvira neza kuko ngo amabere bere hari ikintu hari ibintu afasha umwana vyinshi kuya mugabo aramukanyira amabere bere voilà hari kumukanyira no kumwosa c'est vrai ashobora kumukanyira noneho ndamenye intebe siga afise ibibaje ubivuze neza c'est vrai ça ashobora kumukamira nta mwose donc kose umwana ni shwa y'umuntu abagabo birukana abagore ngo kuri umugore yasekonsa c'est son choix c'est son corps mumureka décider sinibaza ko wowe umurusha gukunda umwana yatwaye exactement none nimba yamutwaye amezi 9 gute uko nka kumwonsa 9 mois niyo kwa kumwonsa avyase naho mani shwa yiwe voilà shwa il faut respect mugabo sico kimwe no kwa nka kuvyara yes kwa nka kuvyara ça c'est autre chose yego nivyo tweko turavuga yes urumva rero sasa nivyo reko ndakubwira ufite urumva mu bintu vy'urugo ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bigoye cyane burya amabanga yabubase niyo mpamvu bayise amabanga yabubase kubera yuko burya mu rugo bon nawe antuka uri dote voilà antuka ni uri kurajaje wenda harimo deja ndahazi gihe kitari gito ibintu biguma bikunda vyanka urumva rero ibintu byo mu rugo burya abantu sele abantu bubakanye babazi ibibazo biba biri mu rugo sivyo ni nkuko Greta na Lasco twumvaga amajambo menshi mugabo tubabonye turabona bari kumwe bagakora n'amavenema yego mugabo rero kibazo none se bavuye kandi umunsi akakubwira ati ngo je vyaranani ngo naje vyaranani mugabo ndazi ko bafise secret bafise mugabo uretse ko kujya niko kubana neza ya birashisha iyo uvanye n'umuntu ariko vanye n'umugabo wese naza kubavugana ntabyo nzi kubera abantu umugabo wese umuntu yari ku marezo uburyo dushoboye kubimenya ntabyo twomenya kubera ko umugabo ntari ku marezo ariko vanya wewe turamubona ku marezo biragoye nico tuma baca umugani mu kirundi ngo imyenge y'inzu imenywa na nyirayo uwo mugani na nyene voilà na nyene uwo mugani sinzi ko bijanye n'ivyo twego turavuga mu birajanye kubera yuko ivyo twego turavuga ni ibintu usanga abantu benshi cyane bari korazana amajambo atandukanye kubera yuko nta numwe bazi ukuri kwavyo abantu bose bavuga ati swate ishobora kuba ari uku ishobora kuba ari uku ariko ukuri kubakuzi bajya nyene baba barurimo voilà rero ndibaza yuko ikiganiro cyacu no munsi gishobora kugarukira ngaha ndashonje sitoma yatangwe kunjya ikiganiro cyacu navuze ikiganiro cyacu gishobora kugarukira ngaha kubera yuko ni umunsi wa mbere ni ikiganiro ca mbere nibaza ko kitakuye kiba kirekire kuba kigufi kugira ngo ni nka karibu ushaka ko muduha karibu natwe tubaye karibu mu kiganiro cyacu rero nanje mume karibu ku isene yacu yes voilà rero icyo no basaba nuko muja kuri channel ya Gate TV kugira ngo mushobore kuza muraronka ama notification mugire subscribe kama même comme vous muraronka ama notification atandukanye yes et surtout mu commenter mutubwire nimba iyi emission y'abaryoheye kugira tubandanye tuyibandanye kandi tuyameliore yes ushaka kubuzi ukuri entre mona n'umugabo yiwe twe tutazi ibyo se tuvuga tubuzi ko ushaka usanga ubizi ushaka uta muri commenter cyangwa uta muri commenter icyumviro cyawe byavanye ice n'umugabo yiwe me I don't know anything samakuru ari siyo namakuru twumva you if you know something about the marriage you can comment and say something because the interview is less talk. Let's talk.
Yeah. Je disais que ikiganiro ni let's talk bisubire kuri mufise quelque chose à commenter urashaka kutubwira hama aussi nimba ufise ni topic ubona ko twokora muyitubwire uvuga ati nimba ufise inkuru shasha iryoshe itesa inkuru nyene umva ishushe mutubwire mu commentaire cyane mutwandikire nimero ngira zirimwo munsi muri bio muca mutwandikira ati oya cyangwa bakandike mu commentaire batubwira ati ndashaka muzovugane kuri iki ni voilà mutubwire ati dushaka muvuge kuri iyi sujet dushaka twivugako tout ça. Merci rero ko mwashoboye kudukiana murakoze cyane turabashimiye byimva mutima jewe la vache original Alvis Minda washimiye byimva mutima hama keke c'était Kelly Tatiana kandi tugiye kubana kenshi cyane muri ya Gatech TV nizeye yuko tuzobana neza nizeye yuko ibintu bizabi dutesa murabona ego merci beaucoup murakoze rero mugire ama commentaire mugire j'aime mugire subscribe mu partager tout ça ciao bisous ciao